الله أكبر. الله أكبر لمن حمده. Idul Fitri harimo jambo fitr ni yerekana gufungura kubera ko twamye mu mafungo ukwezi kose duhejeje. Rero umva uno munsi dufise uburenganzira bwo gufungura ku mutaga. Iyo niyo Eid al-Fitr. Umunsi n'umunsi uhambaye cyane gose. Abayisilamu bari mu mafungo ukwezi kose bisonzesha kubera Allah tabaraka wa taala, biyima umunezero kubera Allah. Umva kwitabira ako kamo nico gituma twahuriye ngaha kuri umunsi kugira ngo duhimbaze uwo munsi mu gushimira Allah tabaraka wa taala yuko yadushoboje gushira mu ngiro amategeko yiwe. Burya umwisilamu misi yose yamana imigenzo myiza, ariko twinjiye muri uku kwezi arashishikara akongerako kugira ngo uku kwezi ni kwahera ntagume muri ya stade yahoramwo, ahubwo atera imbere mu kibuga cyo kwemera. Burya igihambaye nico Allah tabaraka wa taala atubwiye muri Qur'an ati intego yo kwisonzesha ati la'allakum tattaqun, kugira ngo mushikire ugwego rwo gutinya Allahu tabaraka wa taala. Umva ni ikintu gihambaye cyane gose kirera umutima w'umwisilamu buhoro buhoro gushikaho akishira kure y'ivyaha vyari byamunaniye bivanye n'ivyiza biri muri uku kwezi, ugasanga yavuyemo akaba ari umuntu mwiza gusumba uko yamye. Mukamere umwisilamu misi yose ateza kwifata neza misi yose, ariko haje twinjiye muri uku kwezi ni nka entraînement rero kuri babandi babona yuko bafise uburemere bo kwishira kure y'ivyaha cyangwa ibihenda amaso. Uku kwezi ni kwezi kwa entraînement kugira ngo abantu bamenyere uku kwezi kose bakarenza kuri ya migenzo myiza basanganye, kugira ngo Ramadani ni yahera cyangwa ukwezi ni kwahera bagumane n'imigenzo myiza. Ati muri bya vyiza nyene dukora tugajishishikara, ariko amasengesho ntahera canke ukwisonzesha ntiguhera. Turisonzesha ukwezi kose imisi 30, hanyuma tukata dushirako n'indi misi 6. Umva yose hamwe ni 36. Allah aratubwira ati alhasanatu bi'ashri amthaliha. Burya ukoze ikiza kimwe Allah aguhemba 10. Ufashe 36 ukagwiza incuro 10 uronga 360, nukuvuga ufatwa yuko wisonzesheje umwaka wose. Izo nizo nyungu turonka. Burya amafungo araheze, ariko Imana iri hahandi, Allah arahari. Turabandanya ukuri kwamye gukora ivyiza bimushimisha.